Namakuru sinza mwayakuye si Abel na Fani gusa bariho benshi si mu Burundi gusa kwisi yose vyamaho nukuvuga nibwo buzima tubayeho kwisi kuvuga yuko hateza kuba hariho beza nababi hateza kuba abantu bagirira amashari ibintu nk'ivyo gusa tukavuga tuti si ngombwa si byiza ko abantu tumwa turi mu nzankano zitagira kamaro oya nawe turi kumwe nawe ndamubwiye Amede uyu mwaka ni tukwemerera yuko banda n'ikina cinema utararongora turavyanse bwana Amede uvyumve neza uyu mwaka urenganye utararongora turamuca mu gisa tuzera tugukura muri cinema niko bimeze nitwifuza abasiribati cyane cyane nk'aba director muri cinema nka bose urumva abatararongora banyumve nukuri kw'Imana batinye Imana barongore. This is Flash TV, we shine to progress. Alright, mumeze mute bakunzi ba entertainment, bakunzi ba Flash TV, aho muherereye hose ku mpande zine z'isi. Twizere yuko ibintu bimeze neza natwe turaho turashima. Imvugo ni yayindi abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko byanka byakunda ejo ibintu bizoba bimeze neza namwe aho mukamererwa neza. Ni muri kazi kacu ka buri munsi tubazanira abana bariya kabandanya kohereza ibiganiro mukunda ariko kandi ariko mugenda muhakura n'inyigisho. Ijwi yumva ni iryandikuriyo Leonce de Sane aka Dr aka the son of God aka Diko. Iyi ni Fresh TV 257 mu kazi kayo ka buri munsi. Behind the camera n'ubundi bari kumwe n'umuhungu wanje Ireri Tazoyi. Tumwakira umwe mu bagabo ari dukumbuye ariko namwe mukumbuye. Twizere ko mwari mukumbuye cyane umwe mu bantu bafise abafana benshi kabisa umuntu atodeha kubivuga muri industry ya movies. Mugisha turabaramukije cyane. Yego mwiriwe cyangwa ngwara museba na muherere ngo twebwe tuvuga uti kimwiriwe mwe ngo mwiriwe yego kuvuga ngo assalamu alaikum nawe nyine assalamu alaikum yego arumwe yambwiye ngo bito isalamu muri abo bitaba kafiri entre parenthèse ngo hari ukuntu umusiramu wanyawe atagusubiza kaya kantu niko oya siko siko ari ukuntu wita uteza kumusubiza gusubiza urumva ni obligatoire gutanga isalamu ni atari obligatoire mugabo gusubiza ni obligatoire bivuze yuko ushobora kumusubiza mu yindi mvugo mugatari ya kisalamu. Oya ni muri jya nyene mugabo ari ukuntu ikisubizwa yego umaze neza by the way twaherukana mu mwaka wese yego happy new year mvuye ati kuri twese naho je ngunda kuvuga ati je mwaka wanje sinda uheza kandi je ni 5 umva itariki 5 z'ukwa gatanu umva nkweje umwaka mushasha je niko bivuze ko nk'ubu ntimwigeze mwifadikanya n'imiryango namwe ngo celebrate je ideology wanje mfata yuko umwe wese afise umwaka we mushasha umwe wese afise ukuntu itariki yavukiyeko niho kwije umwaka mushasha njya wavuze niyo wavukiye narinzi ngo uri ko uravuga itarike novuga ifite icipfana n'imyemerere yawe oya novuga itariki navukiyeko niyo mba nkwije umwaka mushasha kandi nivyo biri logique rero yo bwa ngo tuniye muri 2023 abavuse muri décembre vraiment n'umwaka mushasha kuri bo mbwa tuvuse muri décembre urumva cyo bigorana gato cyangwa mu kwezi kwa mbere urumva na za filozofi zawe ziratanguye umwe mu bagabo bafite amafilozofi menshi sinzi nimba ari ugusoma ibitabo byinshi bon je ndi umuntu nkunda gusoma ibitabo cyane gose kandi mu ndimi zitandukanye igifaransa icyongereza igiswahili ikirundi no imbere ko dutangura ikiganiro numvise ari utuntu wari kurumviriza tujanye na religion kwa aho uri hose ugoma wika urumva kuko burya ubumenyi tubabwira tuti burya kurondera ubumenyi ntibihera ku mwana w'umuntu maka winjiye maka uvuyemo umwuka kandi uvuga ati je nahejeje ngo narize naramenye sinigishoboka kuko ubumenyi buratandukanye kandi burya isi irimo ibintu byinshi cyane dukwiye kwigako yego ese mugiye kubera iki kenshi mu mvugo zawe ukunda kugaruka ku kijanye n'ubumenyi bw'isi nkaho menga isi yarakwigishije gusigira ibyigwa byinshi bon ego vraiment jewe bon
isi yaranyigishije byinshi cyane kuko naciye muri byinshi byatumye nkura mu mutwe kuko burya bavuga ati ibigeragezo burya bituma umuntu ibigeragezo kenshi birubaka umuntu kabisa umuntu kwama ari mu byishimo umunezero birica umwana w'umuntu iyi niyo ideologie wanje kuko bavuga ati le malheur construit l'homme le bonheur le détruit urumva bivuze rero ko kiremwa muntu twari dukwiye guhura n'ibibi cyane gusumba ibyiza kugira twiyubake bo twari dukwiye kuba turi mu bibi rwose gusa hari yakwiye kuba hariho balance ntitwaguma muri nuze imwe gusa urumva cyane ubona ko kumengo turi mu bibi gusa tuca twanka isi vuba tuca tudebukirwa vuba kandi tukaca twihakana n'Imana tukaca tubaho n'abahakanyi tukaca tubona ko kumengo Imana ntibaho ariko ifuko haba balance tube mu bibi mu byiza bibi nkuko hari umurango nijoro niko ubuzima bw'umwana w'umuntu bukwiye kuba yego nibaza ko umugani wawe sinako bukwiye kumera ahubwo uranarabye niko baba bumeze kuko umugani wawe n'umunsi umuntu usanga aryohewe ugasanga arababaye beze nta muntu yama mu byishimo eternellement ntibibaho kandi nta muntu aba mu marira imyaka yose ntigikunda anyway manager arakomeye babaye bwa mbere ndakubona ataguherekeje Tony Trezor wabaye nimero ngo nanditse ko mbona yuko ndagusaba nimero za manager mbona mwanditse ko ngo Tony Trezor abantu karankoze none ni Tony Trezor ni itunga ryanje urumva ufite umudamu yitahura kandi akagutahura akama agufasha mu bikorwa by'iterambere agufasha mu bikorwa by'umuryango n'iby'igihugu abari Trezor umva kuko abega ko mugisha umuntu akwabye kujisha wigumira gasore ukuntu bero kwashaje kandi mudukuriye yuko ngene ufashwe neza rega burya bakunamira nibo bari babizi bavuze bati uhusha itunga usha umugore kuvuga ku mugabo itunga rya mbere n'umugore uronse umugore nyawe umva mu bitahura kumwe abari itunga ridasanzwe rero aya namahigwe adafise benshi rero mpamvu uguma wumva buri gihe turonka ama statistique batubwira ati muri uyu mwaka bahukanye bari benshi cyane muri commune nambari mukaza niba arinde batubwira urumva zanahangwa urumva rero za kanyosha za amakaritiye asa na novuga nayo bamwe abantu bafisa mikoro make bahukanye cyane no mwaka umva kandi rero ivyo nivyo bo babona n'amadosiye baronse bo mu biro byabo yawe gaye oba ndikuvuga ayo bataronse ni menshi gutayo baronse kuko deja ajya ana masatike bakorera ko silo n'abantu baragize ama état civil turafise ama mariage menshi cyane abantu babana batanditswe muri gouvernement bariho benshi cyane kandi nibo bawukana cyane rero washaka kuko burya ama divorce aciye muri leta abakomeye cyane ni kuvuga kugira ngo muhabwe divorce kaba karabaye ni kuvuga yuko bashi ntibyoroshe bivuze ko nimba niko ndakumva abenshi baranabana tutabizi bakongera bakahukana tutanabizi urumva niko bimeze kandi nibo benshi rero washaka ego ese mugi wakira gute umusore nkuno munsi yicaye asa n'uwageze mu bigero mbere hafi yo kubirenga akaba ataruba kugwira ugereranije n'ubuzima nka wewe warabonye mu rugo je burya sinkunda kubajija directement kuko umwe wese abafise story yiwe bafise inzira yiwe ari karacamwe gusa je ndakunda kubwira guhimiriza cyane imisore yuko nabo nyene burya bohindura état civil vuba kuko kimwe mu bintu byongera imigisha iyo wagize umugisha ugatoranya yawe no kuba kugwawe rero bavuga ati je sinarongo ubuzima none nk'Imana yarakwandika ati ubuzima bw'abanze buguha ni barongora ukagumurindira ngo je ngo sinarongo ubuzima ngo je kumbe uko witevya kandi burya attention ari abantu bazi yuko kubana na mugenzi wawe ugomba kuba ufise ibintu byinshi amafaranga kuri konte uri stable burya kubana cyangwa kujya muri ubuzima bw'abubakanye ni mu mutwe bihera mu mutwe bitangurira mu mutwe
kuko je ndavye nk'abantu ba ruguru urumva benshi barongora bakiri bato bisore barongora bakiri bato pe usanga umuntu hariho n'umuntu naho numvise nka adizi yita 20 abayumva menga yakuze umva aba yarengeranye 18 aba yarengeranye umva hari ahantu usanga bobo umuhungu deje amaze kwizijya ijya myaka yo kurunga karanga muntu deje abakuze rero ko usanga bo bariyangaje bakiri bato cyane kandi nani usanga mbere baronka n'ingubu zo kuronderera umuryango ugasanga umuntu ashise izabukuru yarakuze cyane kandi n'abana nabo nyine bakamurira ngo usanga mwebwe abanyagisagara ugasanga umuntu afise plus de 30 combien imyaka 35 40 urumva ataragira mariage c'est dommage ni hatari urumva none wowe ufise ubwo marabara yasena bacire nk'aba ariko soko kuntu ubuzima bwazinze nko mu gisagara kakorero ukarabuka bacana umwana w'abandi namuzana no kuronka umuceri hatari batireka mbe ndiberaho ndi single oya ubwo ni ubwoba buba buri mu mutwe ndavyita ko ari ubwoba buba buri mu mutwe kuko burya attention hari abantu usanga ari abanebwe bwo kurondera akazi urumva ugasanga nabanebwe bwo kurondera akazi urumva bo rero ugasanga abantu nk'abo ifo ko bakora akazi n'inguvu ikintu kizotuma bakora akazi nuko amaze kugira mariage azovuga ati umwana w'abandi azomfirako ifo ko nkora akazi akariko kose kugira ngo ndongerasyo twebwe mu Burundi turafise problème y'imisore badakunda gukora akazi urumva bo bashaka gusaba ronso akazi na leta urumva baronka akazi ko mu biro baronka akazi kari VIP urumva ariko bagiye hanze bakora ubuzi buteye isoni urumva mugabo ukabahemba amafaranga bon je twita entre guillemets buteye isoni mugabo je personnellement bon si mbona akazi gateye isoni muri jewe arakabura washatse kuvuga akazi kagwara nk'agaciriritse hariya voilà agaciriritse umva wowe ushobora ayiwacu ushobora ati ngo ngo je ushobora akazi kukaragayise mumije kaminuza vraiment urabona ngo je ushobora ariko ugiye hanze ugasanga ugiye gukora akazi iwanyu udashobora gukora urumva izo ngubu ushira hariya rero zishire ngahe mu gihugu cyawe ayo mahera ushobora kwegeranya ugasanga ama miliyoni 5 6 8 ngo ngirije ngo zahe kurondera ubuzima ayo n'amahera ushobora kuinvestisa ugakora akazi kawe kandi ubuzima bukagenda neza ikimabaza nuko nungahe iwacu ari abana bavyeyi usanga umwana akubwiye ati jengira nugure business yiwanje ndagusabye papa ume nka miliyoni 5 cyangwa 6 mubyo adashobora kuyaguha ariko mubwiye ati ngira nje hanze nje gupagasa hanze bash aremera abagura gashuha kawe agatonga kagurisha ati comoka mwana ko mu mitwe y'abaziti hanze ndi kugenda kuyoragura amafaranga kandi atari ivyo sivyo nimba rero ndikunda gutahura uvuga uti atari kindi kibazo ufise uri umusore nta mpamvu yo guteba nta mpamvu yo guteba oya nta mpamvu yo guteba kandi bujya imisore bashira ubwoba kuko benshi abafise ubwoba ko bati je umwana w'abandi bizogenda gute muri je ndavuga nti bujya ubuzima tubayeho bujya tubayeho kubera Imana kubw'Imana benshi muri twebwe tubayeho kubera impuhwe z'Imana kuko uravye uko tubayeho ufashe ikaramu urumva uravye uko tubayeho ufashe ikaramu ugatangura guharura ati ku kwezi ayo no dépense ku kwezi urumva ati ku munsi je ndibuka ku ishure ari umudamu yatwishije ekonomi twatazira zebiya kuri lycée de la Tanganyika urumva twataze kuri lycée de la Tanganyika urumva ari igihe yigeze kuduha devoir twati mugire calcul mu wese aharure urumva ku kwezi dépense mushira kugira ku kwezi mushira mu icyayi cyo mu gitondo saa 6 no ku mugoroba uri umuntu umwe gusa twache amakalkira twagwima mwese ma miliyoni uravye ubuzima kandi waraba roveni ukarasanga amafaranga ntanayo winjiza ku ntanayo winjiza ku munsi ntanayo winjiza ku kwezi urumva na mahera ari ku rwego rwo hejuru cyane uragitegera neza bisigura yuko tubaye kubw'Imana atari kuri ayo makalkili yacu duharura ibiharuro byinshi mu mutwe urumva ngo inzu nguriki ego ni byiza ko ubiharura mugabo umenye yuko tubayeho kubera Imana
kubw'Imana kuko budeja nimubona abandi ugize ubanye nawe umunsi arayubusa arayinzara bisigura yuko nawe yari kubi wawe uyu munsi yari kurara inzara tuvuga tuti burya umwana w'umuntu yavutse aza kuvuga bije yiwe Imana iba yaramaze kuyitegura gushika gupfa kwiwe Musa azorara inzara Musa azoronka cyafungura niko bimeze niyo myemerere yacu twebwe urumva rero niyo mpamvu burya tukavuga tuti burya nta mpamvu yo kwiruka cyane cyangwa kugenda buhoro buhoro icima naguteguriye kizogushikira icyo kintu uvuze akantu kanyibutsa ikintu nkunda kwibaza gihuze n'ikintu abantu bavuga ngo nk'ubu umuntu nk'uburi mwibarabara for example ukagira nk'isangano muri bya bintu bariko bavuga Imana iba yaplaninze nico kiba kirimo kimwe mu bintu nk'ibintu by'ama accident umunsi runaka kuko deja nka accident par exemple nta muntu n'umwe aba yateguye accident oya mvuga ku ruhande rw'Imana muri cya nico ndiko ndazako uravye accident ni ikintu kiza brusquement ari umushoferi ntaba yagiteguye urumva ari wewe uri kuragenda canke umugenzi wawe ukuntu umugira accident ni ikintu kiza brusquement hari ibintu uvuga ati ni force de la nature ni ibintu tumva twisangamwe ibyo bintu twisangamo rero nibyo tuvuga tuti ni ibintu Imana iba yarapanze be nuribaza ikibazo kugira ngo umuntu aronke ubutunzi ifo ko arondera sivyo ifo ko yiruka hirya no hino urumva ikibazo gacha kigaruka mbe abiruka bose abarondera bose bararonka oya kuki bataronka washaka hari nabo usanga ari incabwenge zidasanzwe bafise amaheri menshi pe kabisa arondera kiruka ibirenge bigashuha ariko ntaronke agasaza Kenya basha agasaza Kenya yabyutse umuntu atanu byinshi yakoze atabyinshi yakoze atasaje atagize gute kumva ku telefone baturazi n'inkura ati nugu umva byose n'umwanya ni planning z'Imana twe tugerageze gusa tugire ntitubabanebwe dukore duvana amaboko mu mpuzu kuko Imana ifasha uwifashije ngo turondere mugabo tuzi neza yuko burya ikimana itaradutegurira ntacyo tuzoronka yego kabisa anyway aho nibaza ni mugisha benshi bakoze ku mpanuro zitandukanye ha muri society ariko kandi iyo umuntu avuze mugisha umuntu ikintu cya mbere yihuta kumva ni ikintu kijanye na filme tugarutse inyuma gato muri career yawe kuva ku ntanga abantu bakumenye nk'umustar akomeye nyuma yo gukora filme ikamenyekana ahantu hafi hose novuga ku isi ukaraba n'uno munsi aho ugeze muri bwa buzima n'ubundi muri ya context y'ubuzima wari kuravuga nishaho ikintu uvuga ngo yaba byashoboka ko imyaka isubira inyuma nk'ubu nkibona nasubiye inyuma nk'imyaka 5 ati hari ikintu ntakoze mbona notamo icyo navuga ati imyaka yose navuga ati kino kintu nk'iyo imyaka yasubira inyuma ndabona ko kino kintu nagikoze nabi cyangwa itakose wenda gikora ndabona ko no musi nogikora ikongera imyaka 5 igahera nageze ku yindi level nta nakimwe bire nta nakimwe byose bigenda ku mustari neza cyane ntacyo mvuga ati yawe Imana yonsubiza inyuma imyaka igasubira inyuma no gikoze uku kugira ngo kigende uku kuko ibyo nakoze byose ibyaba byose muri past muri kahise kiwanje niko byategerezwa kuba yego kandi ntacyo nidogera nakoze ibyo nategerezwa gukora kandi n'ubu ndacakora ibyo ntegerezwa gukora niko bimeze kuri jewe filme y'u Burundi uri kurayibona he musi urabye ufitiye aho mwagiye muhera ubundi uri nk'umuntu muri legend byose bizubona uri kurayibona he muri no minsi bon hariho evolution vraiment idasanzwe kandi ku muvuduko udasanzwe urabona hariho amagroupe menshi yavutse kandi bakora neza kandi bafise n'abafana benshi washima je personnellement biranshimisha cyane kubona muri industry ubu hariho abariko barabikora neza kandi benshi yaba ngambwe gisagara yaba hagati mu gihugu urabona yuko benshi babyitabiye kandi babikora neza ndayibona mu ishusho nziza kandi ndayibona mu mwizero mu misiri imbere yego ni industry mugisha atawode hakuvuga ko iri mu tuntu dusa n'udukokora twa hato na hato twinshi urabye hirya no hino sizindi mbona ko bimeze ariko hano hantu muri no industry haraboneka mu tuntu tubifu kwa hato na hato mu bantu babirimo nk'umuri legend cyangwa nk'umuntu asa n'uhagarariye ino industry niko navuga
uhora ugira uruhara mu kumvikanisha aba n'abandi iyo hagize abashamira? Bo turabikora kandi turifuza yuko abantu bakumvikana kuko ntacyo dupfa, ndabivuga ati burya ntacyo dupfa kuko twese intumbero ni imwe. Rero ibintu byo kwama dushamirana ego bavuga bati nta zimana zizakomanya amahembe, ibyo ntibisanzwe kuko nkuko bivuze ibintu by'amabifu si muri industry ya sinema gusa, ni ahantu hose mu bikorwa byose birimo ubugari, birimo ubugari, ibikorwa byose birimo ubugari. Urumva sinzi ko ntabura no kuvuga ibikorwa byose cyangwa akazi akariko kose umuntu ashobora kurankwamo agafu. Urumva hategeza kuba harimo ishari, hategeza kubamo amabifu. Urumva kandi ku isi yose si mu Burundi gusa, ku isi yose vyamaho no kuvuga nibwo buzima tubayeho ku isi. Kuvuga yuko hateza kuba hariho beza nababi, hateza kuba abantu bagirira amashari ibintu nk'ivyo gusa tukavuga tuti si ngombwa, si byiza ko abantu tumwa turi mu nzankano zitagira akamaro kuko ni kimwe mu bintu bidusubiza inyuma bituma tudatera tujya imbere. Urumva rero ibintu byo kuvuga kubahuza tuhama tubikora, turagerageza uko dushoboye aho tugeza, turagerageza kumvikanisha bagenzi bacu dusangiye umwuga kugira ngo tuje hamwe, mwe wese atahure yuko tudashobora kungana, mwe wese afise talent yiwe, mwe wese afise abafana biwe, mwe wese afise ikimana yamuteguriye. Urumva nta mpamvu rero yuko turi mu nzankano zitagira akamaro. Yego harabonetse aka video mu misi heze ku social media wicaranye na Abeli be na Ravine, biboneka nkaho muri mu kanama. Inama yanyu yari ihagaze kuki hanyuma irangira mugeze twahuye nk'abasineaste, abartiste. Siabel na fani gusa bariho benshi, hariho mama Mayishima, hariho ba Jean, hariho ba Ariva, hariho ba Riberi, hariho bandika basha, hariho Amede. Bon bariho benshi ariko muri ako video mugisha berekana cyane cyangwa bari ko baragenda banaga commentingako berekana cyane umuntu yitwa Abeli ndi wabakerekana mo Ravine nawe nkaho menga muri mu nama idasanzwe bisa naho uri kurumvikanisha abantu kabe nkako zarabonetse mu miseze ko habaye gushamirana hagati y'abantu babiri. Mu majambo make ego ni ibibazo byari bimaze iminsi birica ku marezo sociaux, mugabo murabona yuko umuvuduko wagiye ugabanuka inyuma hariya kuko ni bibazo nk'abana b'abantu baca mu bibazo bitandukanye. Rero nk'abantu twovuga ko twifuza yuko abantu baja hamwe, twabonye yuko ari byiza ko twokwicara ku meza imwe abashamiranye abana bariya tukavugana kuko nta nzira kirasha, kuko burya ikintu byinshi bipfira kuko abantu benshi batavugana. Twasanze burya kwikekana kanaka yavuze byagenze kuriya bikaca bituma abantu biyumvirana nabi. Urumva kujya kuticara hamwe rero bikaca bituma kumbure umwe wese afata umwanzuro utameze neza, ubundi agafata inzira itameze neza. Rero bicaye hamwe ugaca wumva uyavuze ibi n'uyarisiguye bonye bakavuga ati yamara ari ico kumbira natahuye nabi na jeri cyo natahuye nabi, ugasanga ni ibintu byiza kwicara hamwe abantu bakavugana kuko ntagwango. Rero yari muri iyo ntumbero kwicara hamwe abasineaste tuvugane ibibazo biri muri industry, cyane nk'icyo kibazo cyari gihari cha Abeli na mushiki wacu Fali. Hego twaravuganye kandi umwanya ukwiye vraiment, umwanya ukwiye kweri, umwanya ukwiye vraiment kandi ari inyungu yabonesemwo. Hariho n'umuco muri bamwe baronse muri ico kiganiro twagize. Ego cyabaye ikiganiro cyiza, ariko biravugwa ko amakuru mfise aravuga yuko inama mu guhera bisa nuko haribwo nabigumiye n'ubundi bikarangira ibintu bisa n'ibisubiye itoto. Oya nta numwe yigumuye. Ayo namakuru sinza umwayakuye, nta numwe yigumuye. Twahije neza tuyaga duhuza gusa hariho kumbure bimwe byabaye nka bavuga yuko twabigumije muri suspense, twireka tubigirire ko amatohoza navyo nyene tubikurikirane hama nihagera ikindi gihe tuzokwicara hasi kandi nk'abavandimwe nk'abavukanyi nk'abo dusangiye igihugu nk'abo dusangiye imico nk'abo dusangiye akazi tuzokwicara hasi tuvugane kandi nta ngorane vraiment nta je mvuga ati nta nzira kirasha
byose birashoboka. Bwana Mugisha kubera iki uri mu bantu bakunze kwicara ahantu n'ubundi bakikijwe n'abanyamakuru kubera ibintu byawe novuga ibikorwa bijanye na filme ntabwo kenshi novuga ngo hitamo kubikora mu ibanga kubera kujya munsi mutahamagaye abanyamakuru ijya nama yanyu muyikore bahari ahubwo na video ikaba yafashwe novuga muri muco bita paparazzi ubwo namwe mutamenye. Bon personnellement sinashimye ko duhamagara abanyamakuru kuko bivanye na topic yari ihari nuko nicuka cyari gihari ntabwo cyari icuka ciza rero sinashaka yuko kumburi bafata amasanamu amwe abandi bashobora kuyubakira ku kindi kintu canke bariko baradukurikirana bagaca komanta ko uko bitari byari byiza rero yuko tubanza twicara hasi tukavugana kuko deje nabanje kuvugana na Fanny personnellement bwiwe mvugana na Abel bwiwe ngombwa ko twishyira rimwe twese hamwe tuvugane abavandimwe n'abandi bagenzi bo muri sinema bon yego ibintu nk'ibyo rero twashaka yuko tubanza ko tuvugana twebwe hama tugira icyo dufundise hama haca bariho abanyamakuru rero tubaha umwanya wabo burya si abartiste bose baba bafise ingabire no kwishura ibibazo mu rwego mbabaza kimwe mu bintu byazanye ibibazo bizana ibibazo muri industry yacu n'ukuntu mutubaza n'ukuntu twishura. Hari abartiste benshi usanga mubajije ikibazo acahuruduka kishura uko yishakiye gacusanga ijya yishaka tanga ni mukwegeye istitaje uyundi mugenzi we cyera yakira ukundi ivyo ndabivuga ko mbafise ibihamya deja kuko mvugana na benshi gaca numva ivyo bariko baravuga urumva twacha tuvuga ko baba artiste benshi rero they are not mature for enough. Bon hari si bose hari bamwe mvuga uko twishura urumva hari nyinshi dutanga zitameze neza zidashemeye ku bandi hama hari n'abandi rero baba bari inyuma ya kamera abandi ba artiste wewe ugasanga ariko abitahura uko bitari bivanye n'ibyo we yishizemo urumva hari umuntu yishiraho muri we ati jewe ndi king ngaha urumva nk'urugwe nk'akarorero abona ati nje ndi king ngaha ko nije mfise abafana benshi kuri YouTube bana jewe nije bakurikirana bari benshi biki ibintu nk'ibyo yumvise rero undi artiste avuga ati we nije ndi king ngaha mu Burundi urabona yuko jewe nije nakoze ibi nabiri uracumva kikaca kizana kuri circuit mu mitwe yabo ujya yamaze kwicamo kari king niyo yakari ubwo buking bibaye n'icyo abona kukumbure yakoze babisanga bizanye ibibazo icyo cyose rero bisaba yuko hazoba nka formation cyangwa seminaire kwigisha abantu mu mitwe bakure mu mitwe batahure gute twishura ibibazo ibyahe dukwiye kwishura ibyahe dukwiye kuvuga ati bibiri privé ibyahe tuvuga tuti bibira kwiye ko tubyishura muri intumbero iyi urumva kugira ngo kuko mwebwe mufise uburenganzira bwo kubaza ibibazo byose bize urumva rero twebwe twishura ngo tuza kuba turi machuwa kumenya ati kino kibazo attention kirimo piège reka ndabukunda cishura aho kenshi bigenda bipfira Niyoze yuko nabanye kino kiganiro bazokiraba cyangwa byakunda bumva impanuro za mukuru wabo bazumvireho ese haburiki kugira nka wewe nubundi ukonvoke ikintu gisa nuko wokoranya abastar benshi nkeje abarundi bakababona muhuriye muri filme imwe kuko mugisha muri ko murarega ikintu cyo gukora ama filme menshi ariko hakaburamwo na nkiya zishobora gusohoka ngo zije kuri standard mpuzamakungu ziriganwa n'izindi mubona gute jo mwiyegeranije mukaduha nka filme imwe kabisa y'umwaka kuko ati abantu bari bakoze boje nibaza yuko ibintu byose bujya ni process ni byose ni gahunda kandi nibaza yuko ari tuko turaja muri izo gahunda nk'izo hari byinshi cyane tuko turaplaninga byinshi tudashimye kuvuga kuko Jesse ubona kuvuga ama planning atarakunda rero nibaza yuko byose tuzobishikako ibintu nk'ivyo zobishikako bujya kwanza mu mwanya tutaraja hamwe mu mwanya tutaragira ikintu kiduhuza twese ntibyoroshe gukora ikintu nk'icyo abasineaste abakinyi ba cinema twogira ikiduhuza kabisa tuba turi mu kintu kimwe kujya nka amical des musiciens nabonye mwatanguje manake binavuga yuko no munsi ari mwe mwaba muyihagarariye bon utwo dukuru tw'abantu bavuga bashishota ariko je no ndayihagariye muri departement cinema mugabo sivye bose ndashima kuvuga byerekeye ama poste ya manake bon manake urabona yuko manake ni kigo
mpuza abartiste abantu bakora ibikorwa mvabwenge bose mu gihugu cy'u Burundi urumva ko ari ikintu kinini gose cyagutse gose kiragutse manake rero je nkavuga nti burya imigambi y'Amanaki ni myiza ariko yobaye myiza kurusha cyane muri departement ya cinema iyo twebwe muri cinema deja tuba tumaze kuba ikintu kimwe tukamaze kwiyunga tukagira ishyirahamwe ryacu nka kujya kwa Amical des Musiciens hajya nka Amical des Musiciens Manaki izokorohererwa gukora nayo kuko deja bafise ishyirahamwe ryabo natwebwe rero turakwiye ko tugira ishyirahamwe ryacu ry'aba cineaste bose mu gihugu cy'u Burundi kandi ngire ko ntera nakamo aba cineaste bose yo bava bakagera yuko hageze ko tuja hamwe hageze ko dukora ishyirahamwe rya twese kandi taraba nkunzi taraba ngujya ngo numwasi ngujya ngo turangana ngujya ivyo tubishire mu mifuko yacu cyane tubite muri pubere dukore kikazi dukore kwizina ry'igihugu cyacu ko turasanga ko je mvuga ni ntaho tuzoshirana kabisa uko bimeze kose ntaho tuzoshirana kandi nidutegeza kugira ibyumviro bimwe twese n'igikunda ndizokwira ibyumviro bitandukanye kandi wowe ubona ko kumbura afite ibyumviro bitandukanye n'ibyi wawe ntumufate nk'umwanzi fata yuko ari mugenzi wawe nawe nafise ibyo byumviro bitandukanye n'ibyi wawe ibyo njo tunga dukeneye nitwugira ibyumviro twese bimwe nk'ukumengo twugariye ahantu hamwe n'igikundi cyo n'igipasa na filme mwava musanga mwagumye mukina izisa rero fuko tuba tutandukanye mu byumviro umva ma mentalite kugira ngo dukore rero ikintu kizima harageze yuko tujya hamwe kugira ngo dukore ibintu bizima na guverinoma yacu yumve ijwi ryacu kabisa urumva mu nzira nziza ariko mu mwanya tukiriye parpier umuntu ntitwaze ngo jewe ngo ndazwi ngo jewe ngo abantu muri guverinoma ngo baranzi ngo jewe ngo mama nani abafana benshi ibyo ntibihagije harakwiye ko tujya hamwe urumva dukora ikintu kimwe kizima hama izindi programme zizokunda turi hamwe kabisa ikibazo nuko hari abantu badakunda ubumwe hari abantu mengo sinzi bobo baguma barabati ati bavyiye umutwe gatereka dukubite kuri uwo mutwe mugabo Paul tubabwiye tuti vraiment stop abantu badakunda ubumwe batubabarire harageze ko twebwe tujya hamwe dukora ikintu kizima yego yavuze ko ijambo rya mukuru baryumvise tutaratunegereza ku musozo bwana Mugisha kuko uri umwe mu bantu uri kuraganira nabo umuntu ayoshyiduka n'amasaha 3 yaheze atabizi ni Mugisha dukubise filme nyinshi muri no mwaka urangiye uramba nkoresha wa mwaka twemera muri rusange dukubita filme tuzanira yitwa umwansi w'urukundo uduhani Mpende nani umukeba na Itaji Faraje Ngabo de Master Karuma n'izindi nyinshi bana barakomendura namugishigije cya gatatu namugishigije cya gatatu cyarasoze yari muri umwaka wahera yego ibintu byatangaje abantu benshi bavuga no mugabo afise izihe nguvu afise ahe mafaranga yo gukora filme nyinshi ntazino kuri runo rugero zino nguvu uri kurazikura he bo inguvu ndazikura ahambe ndazikura ku mana yanje yandemye Imana rugira Imana idufasha umunsi ku munsi hama deuxièmement ni wa mutima wanje gukunda ibintu kabisa ukwitanga mu bikorwa hama nkaronka n'umu manager abona kure manager amaze gutembera ibihugu bitandukanye manager yipfuza akazi urumva wewe anezerwa abonye ndi ku kazi urumva kuvuga aguma mvyura ati wa mugabo akazi ashufise manager ko akazi ya filme ni nyinshi urumva kandi na episode abona na episode si film mihe usanga na episode kandi maremare na episode maremare kuva muri ujya mwaka uyu wa 2000 kuva muri 2000 gabashi turi muri 2023 gwera kuri muri 2020 twakoze amafilme menshi cyane ku rwego rwo hejuru menshi cyane kuko ndibuka higeze kugera dupostinga buri munsi nko muri 2020 twapostinga buri chaque jour postigenda novuga ko muri Mugisha muvuga ngo niyo yari company ya mbere mu Burundi si muri Burundi gusa muri East Africa we nibaza ni Africa yose urumva gukora akazi byinji mu kuvuga gukora akazi kwaba turi ku kivi naho tutaronga aba sponsors akomakomeye mugabo turashimira Imana kuko twebwe tuvuga tutito dufise umuhamagaro wo gufasha abantu umuhamagaro wo gutanga ubutumwa twebwe rero nturindira ngo mpaka turonga sponsor turindira ngo mpaka tukanaka ngo dufashe oya tuvuga tuti dukora ibikorwa
abazobona ko tutura abakozi bazoza badufasha urumva kabisa niko bimeze twe dukora muri Mugisha mvuga ko turi ku kivi umunsi ku munsi nuno mwaka rero ibikorwa n'ubundi bigiye kubandanya kuri wa cyane kandi ku muvuduko udasanzwe hari amafilme menshi tuko turategura kabisa kugira ngo tubandanye dutanga ama message dusatire kuko turifuza ko abantu bahinduka kuko niyo target yacu ya mbere kabisa yego be mugi wakira gute novuga ni mutuntu n'utundi ni naco kibazo tugiye kurangiriza tugukore kuzuba cyane abaye cyinshi wakira gute iyo wumvise umuntu avuga ngo Mugisha arakina film agasubira ariko kugeza uno munsi nta filime turabona irenze iyo Mugisha ico kintu ucakira gute bo ubwo n'uburenganzira bw'umuntu ntashobora ntigishobora kungwa nabi cyangwa kungwa neza mbandi hagati na hagati kuko deja avuze ati narakina filime isumba mu ya Mugisha urumva deja iyo Mugisha ni gwanje none bon si kuri jewe nguma ndi wahunde wabute ni byiza kuko Mugisha ni yiwanje ni filime yandigishije amateka ariko abantu nkabo barahari kandi hariho nabandi bavuga ati iyo isumbye ya Mugisha hari abantu batanga ama commentaire nkayo akavuga ati iyo isumbye ya Mugisha undi akavuga ati wapi ni asumbye ya Mugisha uti yapi ibyo byerekana umuntu abakara gukurikirana ibikorwa byawe akundi ibikorwa byawe ni kuvuga gukurikirana etape par etape urumva rero ibyo amakritika aremewe c'est normal ibyo nibisanzwe je ndabyakira vraiment wese bafise ukuntu yakira ibintu kandi nasanze burya hariho benshi bavuga ivyo batarabona umuntu akunda kuvuga ati bana wapi Mugisha cyari ya mbere ni babandi kenshi ngize sondage ni benshi badakurikirana izo tuko turakora kubera wewe baherutse kuraba gusa Mugisha urumva akaca adakurikirana etape par etape avuga ati yamara ino bashirikana je jijima yiwanje isumba iriya kuko umuntu akurikirana filime tuko turakora akazikurikirana neza etape par etape niwe avuga ati bana uyu muntu kwera aba bantu nahantu badasanzwe amafilime bakora n'amafilime adasanzwe amafilime atwubaka cyane rero niko meze kandi mwese bafise uburenganzira bwiwe alright musaza tugushimire cyane ku kanyo wafashe tukifurize n'Umugisha iterambere n'ubundi muri uno mwaka twamaze gutanga naje ndabashimire cyane ni fresh TV ya fresh TV hariya kandi bongerako fresh TV 257 ni kuvuga 257 yego ndabashimire cyane namwe bwe mu mubiri mwo neza Imana bahezagire ndabibusa abafana ba Fresh TV yuko batokwibagira yuko kuri Mugisha Media ari channel yacu dukora ibikorwa byiza cyane batakora subscribe bayikore kuri Aisha Media hari ibikorwa byiza kandi byinshi kandi amafilme mashasha arahari menshi cyane kandi nimba ari ugishika kuri Fresh TV ntuve ngo udakoze subscribe s'il vous plaît kuko gukora subscribe bigutwara iki bigutwara iki no kuvuga nimba atari zanzigo gusa na mitima mibi yacu subscribe na bigutwaye vraiment kora subscribe ukunda Mugisha kora subscribe kuri Fresh TV ko nimwe mu TV yacu akora ibikora inka hamadusaba kandi n'imisore ya Fresh TV ku mwaka utorengana batagize mariage ko imisore Fresh TV yose nta numwe ari marié. Je le dis à haute voix. Il est le caméraman n'abayabyo. Aruyo mumva bitwa nambari de son yitwa nambari de son cameraman n'abandi ntibararongora rero saba utwara Fresh TV yuko uyu mugambi yuko rabuko yo kurikirana abafana ba Fresh TV muterera imisoro yanyu nabo bagire mariage bareke kubabesha Mugisha muri kampuni by the office inkumi nyinshi dusohotse mi bash karibu muze kabisa karibu genda karibishije muze mu mwaka tuvuza ko tugabanya imisore muri industry yacu yaba ma cameraman yaba cineaste twifuza ko tugabanya imisore ari abakobwa benshi bakeneye kukubaka izabo barahari kandi nabandi mukoresha ibiganiro ngahanda ndabazi benshi bataragira batarongogwa igiro kiganiro ndagitura umusaza yitwa Medemani Rakiza numvise amakuru ngo no mwaka turambara amakoti oya nawe turi kumwe nawe ndamubwiye ya Mede uyu mwaka ni tukwemerera yuko banda y'ikina cinema utararongora turavyanse bwana Mede uvyumve neza uyu mwaka urenganye utararongora turamuca mu gisa tuzaje tugukora muri cinema niko bimeze nitwifuza abasiribata cyane nk'aba director muri cinema nka bose urumva abatararongora banyumve nukuri kw'Imana batinya Imana barongora
barongore cyane cyane aba director nk'aba director abanditsi Bahura b'amasinema n'ibibazo byinshi. bahura n'ibigeragezo byinshi ndabizi n'ibigeragezo byinshi cyane rero ni gake usanga basha ni gake usanga barokoka mu bigeragezo by'inkumi kabisa nibagire barongore Amede niwe dukeneye bwa mbere urongora Dani cameraman wa Fresh TV bashi mwese nzohereza mu je ndasavye vraiment boss wa Fresh TV yuko uyu mugambi tutanguze gwe no munsi nimba ari faranga babuze bavuge tubaterere uyu mwaka uhere bose tubona mariage zabo abantu musaza kudukwera it was so crazy mgisha tubashimire cyane murakoze cyane nawe Imana ibahezagire cyane This is Flash TV. We shine to progress.